abe mu papa dufise papa mushasha dufise papa umwotsi wera uhejeje kuduga kwigenekerezo ry'umunani uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2025 umupapa agira amajana 267 mu rukurikirane rw'abapapa batwaye ekleziya guhera kuri papa umupapa wa mbere yashizweho na Yezu Kristo ubwiwe Petero. Isi yose iri mu kanyamuneza, bari mu gahimbare kenshi cyane, impundu ziriko zirasamirana mu bihugu byose, imbuga zose ziriko zirayaga umupapa mushasha, bose barahimbawe cyane no kubona turose umupapa mushasha. Umwotsi wera kugenekerezo gicenda uraduze hariya muri 16 Basilique Saint-Pierre n'akanyamuneza kenshi. Umupapa mushasha rero aratowe asubiriye aje inyuma ya Papa Francisco aheruka kwitaba Imana. Utowe ni Robert Francis Prevost, niwe atowe aca yiyita izina rya Léon wa 14 n'akanyamuneza kenshi. Si Vaticano gusa, singaha mu Burundi gusa, kwisi yose bafise akanyamuneza kuko uno munsi intama za Yezu Kristo zifise umwungere agira amajana 267 mu rukurikirane rw'abapapa bayoboye Ekleziya Katolika, umuryango w'Imana. N'umupapa rero afise akomoka hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa Léon wa 14 niryo zina yihaye. Murazi neza yuko umupapa wese atowe yama aca yiha izina kumbure akurikije akarorero keza kumweranda. Turaza kubigaruka ko mu mahera kino kiganiro tubone mbega uyu mweranda Léon arangwa niki, mbega izina Léon risigura iki. Kumbure ritwaronka kanya turaza no kuvuga kuri Léon wa 13 kuko iryo jambo igihero 14 bisigura neza yuko hariho ubundi mupapa yiyise Léon wa 10 na kangahe na gatatu. Ubu rero habaye Léon wa 14. Abo bose rero mbere hahereye kuri Léon wa mbere wa kabiri wa gatatu kugera ku 13, uyu munsi wa 14 hoba hari ikintu gikomeye cyane uyu mweranda Léon bamwigira ko. So tugomba gushika muri kano kanya kumbure tuzohagaruka, ariko tubanze turabe Papa Léon wa 14 ninde vy'ukuri. Izina ryiwe ry'ukuri ni Robert Francis Prevost. Afise imyaka 69 y'amavuko, avuka hariya i Chicago. Yavutse 1955. Arafise formation mu vyigwa vyiwe, rakurikiranye ibijanye n'ibiharuro matematike, yaranonosoye cyane ibijanye na filosofi, ivyigwa mbagara bwonko, ariga mbere n'ivyirwa vya theology. No kuvuga yuko ibi vyigwa bijanye n'iyobokamana arabifisemwo impamya bushobozi. Irabaye rero umumissionnaire, no kuvuga umenyesha inkuru nziza agiye mu bindi bihugu. Avuye aho yarakaje mu bindi bihugu, yarakoreye cyane ekleziya cyane ahitwa Iperu, ari kumwe n'umuryango wabo muri Saint Auguste. Ibihugu byinshi rero yarabitemberereye, akaba uno munsi abaye sinovuga ngo umumissionnaire w'i Roma, ariko abaye umumissionnaire w'isi yose. Yarakoreye kandi i Vaticano, aragirwa prefet de dicaster pour les évêques kuva 2023 abigizwe na Papa Francisco. Niko bimeze. Narababwiye aheruka yuko les dicaster ariya i Vaticano baba bameze nk'abaministre n'abaministre b'i Vaticano. Urumva neza yuko uyu mupapa mushasha turose yari yegereye Vaticano cyane, yari yegereye kiri Romaine, yari yegereye Papa Francisco nyakwigendera. Noneho yashizweho nawe kandi sikera cyane. Murabona neza yuko hari haheze imyaka 2 agizwe prefet de dicaster hariya Vaticano kwa Papa. Nguyo rero baramutoye, Imana imushize kwibiganza, abaye umwungere wa Ekleziya Katolika kwisi yose. Uko rero asanzwe azwi Léon wa 14, Papa Léon wa 14 ngo n'umuntu asanzwe
novuga ajanye n'ibi bihe tugezemwo, mugabo arumviriza cyane abantu, akaba ari umuntu afise ndibuvuge nti uburambe mu bijanye n'ivy'ukwemera. Ego arabiri hafi cyane, kandi noneho arakunda ubutumwa busohotse hanze, ubutumwa butiyugaranye, ubutumwa bwegukiye bwegereye abantu benshi, abantu bose. Kujanye na kiri Romene, ingene eklezia itunganijwe hari i Roma, vyovyo abiri hafi cyane, n'umuntu aseruka cyane, n'umuntu amenyekana muri ivyo. Nguyo rero turarose umupapa na gahimbare kenshi. Nari bwavuge nti si kwisi gusa, no mwijuru haragahimbare kenshi, kuko intama uyu munsi kwirigenekerezo rya 9 ukwezi kwa 5 mwaka 2025, intama za Yesu Kristo zirafise umwongere. Ni Léon wa 14. Léon wa 14, Imana imushoboze cyane kuyobora ubusho bw'Imana. Rero hari isaha 12:08 niho babona umwotsi wera, cakimenyetso cyuko umupapa ahejeje gutorwa. Igatowe rero ku ncuro igira 4. Byanyarutse bya bintu, siko byahora bigenda. No kuvuga yuko ntivyatevye, kubera yuko bamubona nk'umuntu adasanzwe, nk'umuntu by'ukuri agomba kuyobora ubusho bw'Imana nyuma ya Papa Francisco. Baca rero baramutora badatevye. Inshuro ya 4 ntivyagoranye cyane. Ndabibutsa neza yuko bari batanguye amatora conclave kwigenekerezo rya 8, ku munsi wa 3 niho biyugarana muri Chapelle 16, kugira ngo noneho nyuma yo gusenga, nyuma yo kurahira, bashobore kudutorera umupapa mushasha. Ntibitevye, ku nshuro ya 4 niho twamuronka. Uwo rero yaje kuri barco ya Basilique Saint-Pierre, ariko imbere yaho noneho umukardinale asanzwe yarajejwe byo gutunganya conclave yaserutse, aravuga rya jambo rivugwa mu rurimi tutamenyereye, mugabo agira ati turafise umupapa. Amashi menshi yakomwe abari ngaho kuri Basilique Saint-Pierre, abari barindiriye umupapa mushasha. Ariko noneho ku mbuga ngurukana bumenyi, ibinyamakuru benshi cyane avuga yuko hari ibinyamakuru birenga 4,000 bivuye mu mfuruka zine z'isi baje noneho bari barindiriye ikiza kuva muri Chapelle 16, kuko murabizi neza yuko ntibimenyekana ibiba biriko birabera, biba mwibanga, mugabo byamenyekanye kubera uwo mwotsi wera babonye. Abamenyesha makuru rero bari benshi. Rero amaze gutangaza yuko dufise umupapa, amashi yabaye menshi, ibinyamakuru byose nta yindi nkuru yasubiye kuvugwa. N'ubu turiko turavuga nta yindi nkuru iri kiravugwa atari inkuru y'uyu mupapa twarose. Ikidasanzwe nuko uyu mupapa amaze gutorwa, n'umupapa yegereye rwose uwo asimbuye Papa Francisco. Baregeranye cyane. Nanone ijambo yashikirije igihugu c'Imana nyuma yaho yarabahaye umuhezagiro w'icese, umuhezagiro w'igisagara niko, mugabo umuhezagiro w'isi yose. Yagize ati nako uwo muhezagiro numwe bita Orbi Orbi, n'umuhezagiro umwungere wa eklezia igisagara, mugabo isi yose kigabana ko uwo muhezagiro, na twebwe twese twagabanye ko muhezagiro. Rero Léon wa 14 yaciye atanga ijambo rya mbere, kandi ngo ijambo giwe rishimikiye ku mahoro n'ubumwe, la paix et l'unité. Ijambo giwe rishimikiye ku mahoro n'ubumwe. Yagize ati, abivuze mu rurimi rw'igifaransa, uwo bivuga mu rurimi rw'igifaransa yagize ati, le mal ne l'emportera pas, Dieu nous aime tous. Ikibi nikizodutsinda, ikibi nikizodutwara, Imana iradukunda twese. Iryo jambo ritanze umwizero. Nous aime tous, Dieu nous aime tous. Imana idukunda twese. Nta muntu numwe avuye mu niyavuze ngo ikunda birabure, ikunda abazungu, niyavuze ngo ikunda bareba canke bagufi, niyavuze ngo ikunda abantu biyita yuko ari beza canke abandi ngo ni babi. Oya, ikunda abantu bose. Iryo jambo ryaremesheje abantu bari ngaho,
ariko sibo gusa n'isi yose, natwe bwo tutari ngaho kuri Basilique Saint Pierre, iri jambo ry'ukuri turaryakiriye kandi ni iry'ukwemerwa. Imana ikunda abantu bose idakuyemo umuntu n'umwe. Yaciye rero yerekana mu ijambo ryiwe ugushaka azokwerekana kugira ngo yubake umuryango w'Eklezia. Nashimye cyane iri jambo yakoresheje kubera yuko Papa Francisco yararikoresheje cyane. Il nous faut construire des ponts par le dialogue et de poursuivre l'héritage du Pape François. Twubaka ibiraro biduhuza aho kubaka impome zidutandukanye. Ni jambo Papa Francisco nawe yagaruka ko cyane akiri ku ntebe ya Petero. Kubaka ibiraro biduhuza aho kubaka impome zigira gute zitandukanye abantu n'abandi. Rero ngo azoshira novuga umwanya wiwe cyane, azokwihatira kuguma kuco Eklezia yubakiye ko atakindi ari jambo ry'Imana ngo ariko kandi azokwitwararika abakene. Izoba Eklezia zoba rongoye, izoba Eklezia yiyugururiye cyane ku bakene. Une église ouverte et proche des plus vulnérables. Amen. Nuko rero byahavuye bigenda hariya i Vaticano kwa Papa muri Chapelle 16. Papa Léon wa 14 yamaze gutorwa, yambitswe ivyambarwa by'umupapa, aratanga umuhezagiro, arashikiriza n'ijambo rishimikiye ku mahoro n'ubumwe. N'ijambo ryaremesheje abari ngaho ko bagira bati mbega ninde uyu mupapa agiye gusubirira Papa Francisco, azoba ameze gute? Ko murazi neza ko Papa Francisco umupapa kundwa yegereza abantu, aciye bugufi. None azoza ameze gute? Karame aciye bugufi, ari mu kirenge cha Papa Francisco. Imana imuhangade cyane kuri televiziyo muvugizi, turamusabira cyane ko rero byagenze kugira ngo amatora ashobore gukunda, ashobore kuba. Ntibyagoranye cyane nkuko nabibabwiye mu ntango, ntibyafashe umwanya munini. Ni ku nshuro ya 4 gusa aho Papa mushasha yashobora gutorwa hariya muri Chapelle 16. Muvyo rero uyo mupapa avuga azoshira imbere mu ijambo ryiwe, agaruka cyane ku bijanye no gushiraho umwizero muri Eklezia. Umwizero muri Eklezia kubera yuko hari hariya Eklezia yari imeze nk'abantu badafise umwizero, abantu bameze nk'abatatanye kubera ibyagiye birahakorerwa bimwe biciye kubiri nico abatumwa b'Imana batorewe, bigatuma Eklezia umuryango w'Imana utatana. Iki rero yakigarutse ko kivuga mu Gifaransa ati rétablir la confiance dans l'église. Rétablir la confiance dans l'église, kugarukana gusubira gutondeka umwizero muri Eklezia kubera yuko hari ibintu bimwe byagiye birasubiza hasi uyo muryango. Harimo n'icaha cyagiye kirakorerwa abana bariye, kigatuma abantu bihebura bagira bati iki kintu nicagomba kuba mu muryango w'abana b'Imana. Ne rero afatiye ngaho mu priorite ibyo azoshira imbere, azoshiraho ya politike, kuyishiraho mbere no kuyirenforcer canke kuyikuza, ya politike idaha akaryo na gatoyi abantu batoteza abandi. La politique de tolérance zero. Tolérance zero. Ikintu cyose kidahuye n'ukwemera n'umuryango wa Eklezia azoba gihaye amahirwe make. Ngo dushiraho kandi nako azokomeza canke amere nk'utosora ibijanye cyo kuta transparence no kumviriza abantu bari victime, abantu bahohotewe. Ariko byose bikabera ku mugaragaro. Akumviriza abantu bahohotewe, améliorer la transparence et l'écoute des victimes. Adoshiraho kandi Papa nagira ngo Papa Francisco, oya usubiriye Papa Francisco ni Papa Léon wa 14. Iryo zina mwamaze kurimenyera, riraryoshe cyane. Papa Léon wa 14 turamusabira no kuri televiziyo umuvugizi. Azoshiraho rero ngibijanye no gukingira amatungo y'amadiocese. Adoshiraho inzego zituma amatungo y'amadiocese ngo akingirwa.
samatungo gusa mugabo amadiyoseze yubakwa neza, atunganywa neza, bazobigarukako. Diyoseze zubakwa neza, zitunganywa neza. Aravuga kandi yuko hazoba ikintu kijanye no gutunganya ukundi kwiza gushasha, no bivuga mu rurimi rw'igifaransa nti réformer la gouvernance de l'église. Gutunganya neza ingene uburongozi bwa ekleziya busanzwe buhari uyu munsi, kubera yuko hari ikintu kubita nka defi canke bitagenda neza, aho wasanga inzego zimwe umengo zimeze nk'iziyugaranye kandi ntizikorere neza umuryango w'abemera, zigakora d'une façon inefficace. Rero azohava abigaruke ko abitunganye kandi biri mu vyihutirwa. Kuri ico naho rero hazobaho kivuze mu rurimi rw'igifaransa poursuivre les réformes de la Curie romaine engagée par le pape François. Ibyo gutondeka neza ingene hariya i Roma bisanzwe bitunganijwe, ubuyobozi bw'i Roma bwose mu mfuruka zabwo zose, uko Papa Francisco yarabitunganije, uyu mupapa nawe azohava ashishikare abandanirizeho abitunganya neza, agira mu kirenge cyo asimbuye nyakwigendera Papa Francisco. Kandi azofasha kugira ngo ibi by'ivyo ekleziya yatanguye byo gukomeza nk'ibita les synode, za nama zihuza aba evêque, zihuza abasacerdoti, zihuza abalayike. Izo nama zikomeza cyane kubera yuko zizazubaka umuryango, zizazidukomeza. Azofasha mu bindi, azoshira imbere kugira ngo abakenyezi nabo nyene bagira ikibanza mu nama de décision, des portes de décision, mu nama zifata ingingo, ariko adakomakomye ico ekleziya yemera. Murabizi neza yuko na Papa Francisco yari yarafatiye ngaho aragira gute, araha agaciro, arashigikira abakenyezi muri ekleziya y'Imana kugira ngo nabo bagire ijambo, kandi ijambo ridasanzwe. Mwazofasha kandi kugira ngo ekleziya itorere umuti ibibazo bimwe bihanze isi yose, engager l'église dans les grands défis mondiaux. Kubera yuko umuryango w'abemera hariho hamwe usanga hari bimwe twita les inégalités, abantu umengo barabahari ubutandukane, abakene bagakena cyane, abatunzi bagatunga cyane. Ivyo uyu mwungere azobiba hafi kugira ngo umuntu wese agira ikibanza ciwe. Niko abantu ntibongana, nivyo kunda abantu ntibongana, mugabo nawe no nihagira abantu baza barafungura bafise aho baramubizo byiza. Hari abandi badafungura, hari abandi barara mu nkombe canke mu mabarabara. Ivyo uyu mwungere azogerageza kugira ngo noneho dufate umurongo umwe nk'uko Imana yaduhaye isi ngo tuyitunganye twese. Ariko azokwikorarika kandi bijanye n'ibidukikije canke indagurika ry'ibihe. Murazi yuko Papa Francisco yagira ati inzu ni inzu, yise n'inzu Imana yatwihereye, tuyibungabunge, tuyikingire. Yisunza akarorero k'umwiranda Papa Francisco yasize ati yisi. Rero no kubijanye n'ibihe isi zicamwo, ibihugu bicamwo, bya tension géopolitique, azogerageza azaramama noneho yerekane ikiganza agira ati amahoro ubumwe niryo jambo yahereyeko. Azobigarukako kugira ngo noneho ekleziya nayo yerekane ikiganza cyayo, yerekane ukuboko kwayo mu gutunganya neza isi, cyane muri ibyo byari bihanze isi. Aha rero iki kijanye n'abimukira, abimukira hamwe n'abakene, n'abantu bavuga abantu bakumiriwe, les exclus. Icyabimukira rero na Papa Francisco n'igihe yari ku musego yarakivuze cyane, kandi hariya muri Amerika muribuka neza President Trump agira ati abantu mwese mwaje mu buryo ubu iwanyu niki, kumbure bizohava bisubigwemo neza cyangwa babicarire bose babihe umurongo mwiza, kumbure kubera ko mu byo azoshira imbere birimo cyane ko
uyu mwungere nabibabwiye avuka hehe muri leta zunze ubumwe za Amerika, kiretse yuko ekleziya umwungere wayo ntabazwa igihugu, nabazwa kontina, abazwa ubusho bw'Imana ku isi yose. Mu byo rero azokurikirana harimo guha ikibanza boro, guha ikibanza bakumiriwe nabo bimukira canke izo mpunzi kumbure. Ego nakivuze yuko ya encyclique Laudato Si yashizweho na Papa Francisco irimo kukingira ibidukikije n'ibinyabuzima byose, agira ati yese n'inzu y'Imana. Uyu mupapa azohava ayigarukeko ibijanye n'amahoro ku isi, nk'izi ntambara ziri muri Ukraine, hariya muri Moyen-Orient, muri Afrika twavuga nka Republique Democratique du Congo, ibihugu bishamirana, azohava abihe ikibanza, kandi ikibanza gikomeye cyane. Ariko agira ikirenge rero mu kirenge ca Papa Francisco, nyakwigendera yadukunze cyane, ariko byako tugumana, aratambuka yigize imbere urugendo, ariko asubiriwe na Papa Léon wa 14. Ndamuvuga kenshi Papa Léon wa 14 kugira ngo iryo jambo iryo zina mushobore kurifata. Turiko turavuga intention muri eglise, bo tuzovuga turasabiye ecclesia n'uhagarariye ukwemera kwayo Papa Léon wa 14. Tuzovuga ngo Papa Francisco, oya, Papa Francisco tuzomusabira, ariko uhagarariye ecclesia uyu munsi ni Papa Léon wa 14. Amashi menshi kuri Papa Papa Léon wa 14. Ubu rero nawe nyene agera ikirenge mu kirenge ca Papa Francisco, azofasha cyane kugira ngo ugwaruka abajene murabizi bimwe bita JMJ byatanguwe na Papa Paul wa kabiri, muga Papa Francisco arabibandanya. Nibi rero azobibandanya uyu mupapa, kuko byakomeje cyane urwaruka, cyane ugwaruka go muri Eklezia Katolika, mugane yindi n'abandi bari mu kundi kwemera canke mu yandi madini, kubera yuko basanze aya mahuriro JMJ bihuza cyane urwaruka rugakomera mu kwemera. Urwaruka ruvuye muri Afrika, ruvuye muri Europe, ruvuye muri Amerika du Nord n'ahandi, ruzohura kenshi. Uyu mwungere aruri imbere rwose. Aha rero ibijanye n'uburyo bwa communication azoca bigarukako, urwaruka uyu munsi rujanye n'ibihe. Unayiko kuri televiziyo umuvugizi tujanye n'ibihe, iyi nkuru ibashikiriye mu kanya na kanya, kubera yuko nivyo bihe tugezemo. Na Papa rero Léon wa 14 azogaruka ku buryo communication igenda kugira nadufasha no mu kumenyesha inkuru nziza. Azofasha kandi kugira ngo ama communauté ashobore gutera imbere, kwigira imbere, haba muri Afrika, haba muri Asia, muri za Amerika, Amerika Latine n'ahandi. Kumbure akaburira ugwaruka kwihebera Imana, ugwaruka kwihebera Imana, bose bumve yuko Imana ishobora kubahamagarira kuza kuyihebera. Bamwe bakaja kubaka ingo bakayihebera ubwo buryo, abandi bakayihebera gose mu kuja kumenyesha inkuru nziza. Azogaruka cyane kubijanye no gushikira rwose ugwaruka. Azoshiraho kandi canke azoshigikira rwose bijanye n'ubumwe, ubumwe muri eklezia y'Imana, ubumwe muri eklezia y'Imana. Icyo kintu kirakomeye cyane, kuba tugize umuryango w'abemera, mugabo uwo muryango ukabugizwe ukaba ukomereye mu bumwe muri Yesu Kristo, ni ikintu gikomeye cyane. Ibintu bivuga kubera yuko haragiye haraba rimwe mbere n'igihe atari bwatorwe havugwa byinshi, hakavuga ngo ibyo abo bitengo ba conservateur n'aba progressiste, aka kantu kabona umengo harimo bloke. Mugabo bagenze muze mwitondera ibinyamakuru byinshi, nciye mbona uravyengira amatora anyarutse, bari mu bumwe, bari mu gisabisho, n'aba conservateur n'aba progressiste bose urabibona neza, urabibona ngeragenze, kandi akaba ku mwanya muto cyane, ku ncuro ya 4 umupapa akababonetse. Rero mu byo azoshira imbere muri ibi byo kungira ubumwe eklezia y'Imana, no kubaka ibiraro bihuza abantu. Amen. Ibiraro bihuza abantu, aho kubaka impome zitandukanye abantu n'abandi. Azokomeza ubwo bumwe mu butandukane bw'abantu, ubumwe mu butandukane bw'abantu. Bagenzi, abantu baratandukanye,
aha mu gihugu cy'u Burundi turabise ubutandukane n'ibisanzwe, mugabo ibyo Yesu yarabisenyuye. Nta muhutu nta mututsi, nta muremure nta mugufi, nta wepfo nta waruguru, nta uri mu muganga uca nkuriya. Oya, twese ngenze gute? Turi mu bumwe bwa Yesu Kristo. Yajambo bati Imana ikunda abantu bose. Même s'il y a diversité, ibyo nibisanzwe, Imana ikunda abantu bose. Bava mu bihugu byose. Abantu twumva yuko dusanga iby'urugendo kandi duherekezwa n'iki? Duherekezwa n'inkuru nziza. Ngiye ibyo muri rusangi, ibyo Papa Léon wa 14 azogarukako, ariko byose bishimikiye kuyobora, kubaka, gukuza, gutagatifuza umuryango w'abana b'Imana. Nagira ngo rero mu nkundire gatoyi, nari kuvuga kuri Léon wa 13, ariko Léon, c'est Léon, tumuzi gute muri Eklezia y'Imana? Uyu c'est Léon ari naryo zina uyu mupapa yatuye. Ko nababwiye yuko umupapa kugira ngo arinde atora izina, nuko iryo zina riba ryamwinspire cyane, riba ryamukozeko cyane, muri signification yaryo canke mu byo uwo mweranda yagiye arakora. Uwo rero c'est Léon, mbere bamwita c'est Léon Logra, yavutse mu gihumbi mu majana 4. Ni kera cyane yewe. Aca arenguka mu majana 461. We wari uriho? Ntiwari uriho. Ubu c'est Léon rero yavukiye ahantu bita Toscane mu Butaliyano. Mu vyumve neza ndiko mvuga uwo yatoye kw'iryo zina. Aca rero aba umupapa mu majana 440 kugira mu majana 461, imyaka 21 yose. Yari afise rero titre honorifique, ariko noneho yabaye umwe mu bapapa batatu barose izina yiyongerako le titre, le grand, c'est Léon le grand. Ni cyo kimwe na Grégoire wa mbere na Jean Paul de, niko bamwe bagiye barabivuga n'amazina bamuhaye bivanye n'ibintu yagiye ararangura. Muze musoma bagenzi, ubuzima bw'aberanda batari bake, nta numwe niko ubwo munini wo ni mutoyi, mugabo hari abagiye baratwereka ibintu bihambaye cyane. Ubu rero ahimbazwa bwenekerezo rya 10 ukwezi kwa 10, yego, le 10 octobre, le 10 octobre, oui, le 10 octobre, na Eklezia y'i Roma iramuhimbaza uyu mweranda. Ibyo twogumya kuri we uyu Léon, c'est Léon Logra, nuko yabaye umuntu ahagararira ukwemera kwa Eklezia, défenseur de la foi. Ukwemera kwa Eklezia, ukwemera muri rusange, erega buryo ukwemera ariko kwa Eklezia gusa nuko abantu bose, kandi Eklezia yuguriwe bose. Mugare kamvuge ni il a été défenseur de la foi de l'Église catholique. Ubu rero yagerageje kugwanya ibintu byari bihari ico gihe mu gihe ciwe bijanye no gutera umwijima muri Eklezia, bijanye no gucanishamwe abantu. Yarabigwanije cyane, yego, yarabigwanije ku buryo ukwemera gukomera. Mbere arashiraho nikitwo kwita Tom de Léon. Tom de Léon yavuye muri concile de Chaldon mu majana 51. Ni kera cyane bagenzi, imyaka 1000 ntiri bwakwira, ni gato Yesu avuye ku isi. Yavuga yuko Yesu Kristo ari Imana akaba n'umuntu. Kukwemera dufise uyu munsi ko Yesu Kristo ari Imana akaba n'umuntu, niwe yabishizeho, niwe tangaje kukwemera, kandi nuno munsi n'abazodukurikira ko kwemera ni ntashinguka muri Eklezia. Tuvyukuye neza yuko en 451 niho iyi Tom de Léon yasohoka yuko Yesu Kristo atari umuntu gusa, ariko kandi hari Imana. Ubu rero kandi Léon yarabaye umupasteur, umwungere, diplomate ekohaje, umwungere by'ukuri, afise imbaraga, afise inkomezi, afise ubushake bwo kuyobora umuryango w'abana b'Imana. Biyaciye rero abo umuntu ari celebre, umuntu avugwangwa cyane, nanone
mu majana 452 Ekleziya y'i Roma yarahamwe cyane, ariko uyu unye arahagarara mu kwemera. Iyo hajya umuryango uri kurahamwa, uriya muntu ari hejuru, uriya muntu ayoboye intama agomba guhagarara mu kwemera agira ko haje. Byaramuranze rero icyo gihe aho Ekleziya y'i Roma yariko irahamwa. Ni n'umwubatsi niko novuga w'ubumwe muri Ekleziya. Umwubatsi w'ubumwe muri Ekleziya yaragerageje gukomeza rwose ibijanye n'abungere, abungere muri Ekleziya, abungere batwara amadiyoseze. Noneho arabanywanisha rwose n'ubumwe bwa papa. Arabanywanisha rwose mu bumwe bwa papa kugira ngo abungere mu madiyoseze bayobore umuryango w'Imana, ariko kandi bari kumwe na papa. Irabaye kandi umwigisha wa Ekleziya, bamwe bita docteur de l'église. Docteur de l'église uyu yaragize umwigisha wa Ekleziya, kandi noneho biza kugaragarira mu bijanye nuko donc il a été le fondateur théologique de ces églises. Inyandiko ziwe zaratumye Ekleziya igira iti uyu n'umwigisha wa Ekleziya. Uyu muntu inyandiko ziwe ntizisanzwe, inyandiko ziwe nagahambaye. Nguyo rero papa uno munsi Francis ahisemwo gutorana izina rya Léon wa 14. Tuzogaruka mu kindi gihe kuri Léon wa 13 turabe nawe ibyagiye biramuranga. Mugabo byose biza bivoma kuri Léon wa mbere, Léon Rogra, ari nawe yavuye yagirwa umweranda mu myaka y'amajana 4 no kurenga gatoyi nabibabwiye. Iryo zina yaritoye kubera yuko iryo ni izina ririmwo inguvu z'ukwemera, nico bisigura inguvu mu kwemera. Mbere izo nguvu zikerekana intare, niko bayita intare burya, Lolio ni intare. Léon vient du latin Léon. Akaza rero risigura umuntu akomeye kuco yemera, akaba kandi n'umwungere afise le courage, afise inguvu zo kuyobora ubusho bw'Imana. Cyane cyane igihe Ekleziya irakeneye kugarukanirwa umwizero abakristo mu mfuruka zine z'isi, muri Afrika gukomera mu kwemera. Rero iri jambo Léon nico gisigura, kandi Léon kigasigura ubumwe muri Ekleziya. Iruhande y'ibintu bidutandukanya, ndacabona cyane ririya jambo yagize ati nta kubaka impome zidutandukanya, ahubwo no kubaka ibiraro biduhuza. Iryo jambo Papa Francisco nawe yararigarutse ko cyane. Bagenzi, sinagomba kubarambira, cyane cyane yuko muri mu kanyamuneza, muri mu gahimbare, mwishimye, nanje ndishimye, nanje ndahimbawe, ndaryohewe nuko Ekleziya yacu uno munsi ifise irose umwungere. Akirira ijambo rero ribahimbare, ribaremeshe. Mwari mumaze iminsi musenga, aho muri mugira muti conclave yogenda neza tukaronka umwungere, Imana irabikoze. Mwagira muti umupapa aje kutuyobora, nashike turamurindiriye w'Imana izoduha, yandi ravutse. Ubwo ntimwishimye? Igisabisho mwahereje cyashitse, Imana yacumvise, ariko kandi aho twari dushikanye duhere ngaho nyine dusabire uyo mwungere izo nguvu zo kuragira ubusho bw'Imana azigumane rwose, aje imbere, ashishikare, adukomeze mu rugendo, adufate ukuboko, tumwubahe, tumukunde, tumusabire, abe vy'ukuri Petero. Arenge kuba Petero mbere, abicabona ca Yesu Kristo ngaha kwisi. Nitwamuraba, nitwamwumviriza, tubone Yesu Kristo. Nitwumva ijambo ryiwe, tubone nk'umutumwa wa Yesu Kristo. Nitwumva impanuro ziwe, twumva impanuro za Yesu Kristo. Aduhamagariye kugaruka ku mabwirizwa, ntitubone Léon wa 14, ariko tubone Yesu Kristo aciye muri Léon wa 14. Abari baratatanye, abari barabuze kugira umwiheburo,
abari nk'intama zitagira umwungere kubera kumbura ibyo tugenda turacamo. Nimugaruke twubaka umuryango w'abemera, twubaka umuryango wa ekleziya. Ekleziya ni yacu, kandi ekleziya sajya amatafari. Ekleziya ni wewe, ekleziya ni jewe, ekleziya ni twese. Noneho uyo muryango tuwukomeze, tuwusabire, maze umunsi uri izina ubwo bwato buze budusoze butuganisha hehe? Kwa Yesu Kristo mu ijuru, tuze tubone uwatubambiwe, kubera yuko isangira ry'aberanda ritanguriye ngaha ku isi. Numva novuga byinshi bagenzi hano kuri televiziyo umuvugizi, tuzoronka ubundi mwanya mwiza, tuzohamagara bihebeye Imana. Ntibyakunda televiziyo umuvugizi izorondera umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi, kugira ngo abwire umuryango w'abemera akanyamuneza afise kubona twarose umwungere mushasha. Murakoze rero, murakagira Imana, murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigarana, murakagira umukama n'umukate, murakagira amasaka n'amahonda, murakagira umwungere, murakagira Papa Léon wa 14. Mugira umugisha ngaho iwanyu. Murakoze cyane.